Vibes. Hello, Summer Vibes. Hello, Summer Vibes. Kazora Company ifatikanyije na New Club hamwe na Charlie La Concorde babateguriye evenement idasanzwe izoba kugenekerezo rya gatandatu n'igerekerezo ry'indwi kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024. Evenement izobera mu ntara ya Muramvya, Summer Vibes première edition. Akaba ari evenement umuntu aje ari wenyene azoriha amafaranga 250,000 250,000 francs Burundi. Canke muje muri couple mukariha amafaranga 400. Muri ayo mafaranga hazoba harimo transport ku batagira imiduga. Murabizi ko turi mu gihe kigoye c'ibitoro. Hazoba harimo logement, hazoba harimo dîner, izo bidasanzwe. Hazoba ari n'akaryo kugira ngo tumenyane n'abantu benshi batandukanye bazoba bari muri iyo evenement. Hazoba harimo petit déjeuner, hazoba harimo barbecue à volonté ndetse n'akarandonnée tuzokora mu gatondo kugira ngo dukomeze imisi yacu. Itike kandi bazoba batashoboza ku munsi wa gatandatu, umunsi w'Imana hazoba huguriye imiryango, bazoba bitabakundiye ko baza dimanche kwinjirana amafaranga 50,000 ugashikonsoma iyo barbecue à volonté kuri ayo mafaranga yawe 50,000. Ndabatumiye kugira ngo muzobane natwe kuza kugura amatike. Murashobora kuza ngaha anye kuri building yo kwa Kabwa, juste inyuma ya KCB muri bureau 306F canke mukaja kuri Source Dini muri New Club. Ndetse kubari mu gihugu hagati haba za Gitega, Mwaro, Kayanza n'ahandi murashobora kuja kugura itike zanyu kuri Chalet La Concorde imuramvya nyene ibintu bikagenda neza. Ndabatumiriye kugira ngo mwese tuzobereye muri Summer Vibe première edition. Kazwa TV. Hello bakunzi ba Kazwa TV, ndabaye ikaze mu kumwe na Arlette Mugisha. Turi mu kiganiro Fait d'amour. Murabizi nkuko bisanzwe tuba tuganira amasije atandukanye adufasha mu buzima busanzwe, twigishanya twubakana kugira ngo umwe novuga mu cicaro ciwe ingena meze ingena ateye yumve yuko hari ikintu ashobora gutora. Ntituvuga ngo kubera ko dufise byinshi byo kuvuga tubarusha, ariko no kugira ngo duhanahana ivyiyumviro. Dushobora kuvuga byinshi n'abagiye bibwirwa benshi bikumva bene ivyo. Dushobora kuvuga byinshi mbwa muri byinshi gakuramo kimwe gishobora kugufasha mu buzima canke kikaguteza imbere bivanye n'ingene ubukurikirana ivyo turiko turavuga n'ibindi. No musi rero ndi kumwe n'umutumire Atisa Atovye, muramuzi cyane abantu benshi mu gisagara n'abatari mu gisagara nibazi ko bamuzi. Ni mazina yanje entre ta Mugisha Anaïs. Waruzi ko twiterana? Ego kameme nemaze kubibona. Ya ndamuhaye ikaze. Ni Sexy Love, ni godzina abantu benshi bamuzi ko. Ndaguhaye ikaze d'abord. Hamushigurira impamvu witwa Sexy Love. Ninde yari kwisiga zina cyane? Nibaza yuko ubonye abantu benshi bamaze kubimenya kameme igituma nitwa Sexy Love. Yambu cyane ya Arlette kwanza. Yego ndakwakiriye. Ndagiye kukubona mu kiganiro parce que nari narakwifuje kuva. Merci cyane gose. Kameme nizere yuko ivyo tuza kuyaga biza gufasha benshi. Nkuko yabivuze nitwa Anaïs Mugisha nko abavyeyi banyise. Sexy Love ryavuye mu bintu byinshi nkuko namandiko ndabivuga. Sexy abari nyise nabo twigana kuri independante kugira ngo bandenigre du fait ko nari mvyibushe kandi nakunda kwambara ibintu bigufi. Hama narajyanka cyane tugitangura vraiment cyane gose cyane kurana niga mu 8e. Au fur des années uko vyagiye biragenda niko nari kunze. Hama ngeze kuja ku ma réseaux sociaux ndiyumvira akantu no kongera ko vraiment ko ka representa jewe. Hama ko muhundana rero love nico caceki kuri ivyo bintu ndavyemeza ijana kwijana nakundana n'ukuri. Sinzi nuze kiginge nebegeze kuntera blague ngo abantu bavyibushe ngo nibibajo barakundana. No kuri vraiment dusura urukundo rwinshi gose ko gutanga ivyo bintu ndavyemeza. Umva guzuye muri twebwe. Ndavyemeza kuko igituma urasi igituma ndavyemeza. Maze kuraba chaque fois tuvugana ntiwigera uheze utambwiriye ngo bizo. Okay. Hari umudame jo twari kumwe niwe yambwiye ngo umunsi wa mbere ngo ndamubona yansavye ikintu canambwa ego sheri ndaza kubigukorera nta kibazo. Donc deja yarumiwe kumva ndamwise sheri ni rya mbere kandi ndamwishuye avec enthousiasme nta kibazo ndabifise kandi vraiment nagerageje ko kimukorera ico kintu kandi tutazinanye. Donc nibaza yuko ni ibintu birine muri jewe vraiment gukundana.
merci Uratesa. beaucoup So murumva yuko ndi kumwe n'umuntu atesa mwavyumvise uno musi rero tugira tuganire ku kintu kidasanzwe Imana fise ukuntu Imana inkundi iyo ngira mvuga ikinja mwumvise ikintu agazina sexy love yo ka sexy gusa iyo kavuye ko yaravyibushe abana bigana urumva bari mwise bafise impamvu peut-être zishobora kuba zaramukomeretsa nkuko yavyivugiye ko zamukomeretsa kubera ko yari mu bune navyibushe uno musi rero tugiye kuganira ku bantu tujija abandi bivanye n'ingene umuntu kamere kiwe akazi yakora physique yiwe mu buzima busanzwe ugasanga tuguma dutuma urutoki uriya sexy je ndashaka kumenya d'abord imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu kuko uno musi turaza guhagarana cyane ku bantu bavyibushe nkawe kuko kenshi muri societe usanga tubakira ugutandukanye niko wavutse umeze canke byaje kuza bon sinovuga ngo niko navutse ndi bunene nyene kujya kwa abandi bana bose et puis après uko nagenda ndakura naronze kuko nk'umwana naguma niruka naguma ngira amavaye vient donc nari nonze gushika nko muri novuga gushika nko muri 6e primaire kubera ho urumva j'étais plus active donc uri umwana uburi active icatumye mvyibuha cane d'abord de biri mu maraso kubera ko abavyeyi banje bose baravyibushe famille que ce soit du côté maternel ou paternel bose baravyibushe vraiment la plupart sinovuga donc kuba mu maraso biri mu maraso ica kabiri caruko twahinduye mva muri quartier où nahise abagenzi banje ndi plus active nja muri quartier où je ne connais personne ikintu conyene catuma nguma ndi active yari mu rupangu mais sinon nari juste devant la télé fata umwana rero wa 13 ans umwicaritse imbere ya televiziyo nta bagenzi afise acaguma afungura kandi urumva umuvyeyi umubwiye ati nshaka iki yaca kiguha kubera ko yabona umengo yagukufye du monde entier yagukuye aho wari muri confort akuzanya ahantu kubera ko style de vie yiwe yevoluwe adashaka kugumaho ashaka kwevoluwa nawe kaca kuzana ahantu kaca ko bloka je nabona umengo ni blocage j'ai pas d'amis je peux pas sortir nta muntu n'umwenzi candavyibuha candavyibuha cane rero gose mu buzima bwawe dohere ukira umwana muri societe ntiwumva nta kintu byakubuza gukora mu buzima busanzwe abantu bakwakira gute kuko ndabizi abantu benshi batangura kuvuga ngo ujya mwana oya nta kintu byambuza gukora kubera ko jewe namye ndi toujours très active kuko naho navyibuha quand même narumva nyene numva ntashaka kuguma nicaye numva nafuma njana na papa ku kazi kugira ngo basinshobore kuva mu nzu ntivyigeze bimbuza ahubwo tuje kuri sujet yiwawe le jugement à la base yatanguye muri famille yatanguye muri famille kubera ko on jugeait ma mère bamubwira urabona abo bana bangene bangana donc urabafitinisha ubaha ivyo bashaka vyose ko je nakuze ndi umwana ntasangira ku isahani n'abandi naho nagenda gukina handi hantu je sinasangira bamisahani ya jewe jenyene kubera ko nari fura nakuze ikintu cose bakimpa donc wamengo umbwiye ngo dusangire uranyimye donc rero le jugement yabaye mi famille d'abord kuri mama wawe apana kuri mama pana kuri jewe mama kacaza rero akaca a reporta vya bindi bamubwira akaca bi reporta kuri twebwe akaca twankira kubera ko ndase batonya banje nanje bari bavyibuse kiretse juste umwe akaca twankira rero gufungura donc akavuga ngo yango ngo sindabaha amafiriti ngo sindabaha ibi singiriki ugasanga bari plus bariko barakubuza ico ushaka gukora kubera ko bamujujije après rumva le jugement iciza ku ishuri aho urumva bashaka kunyita kubera naje nambaye impuzu ngufi akaca banyita sexy donc twari dupike au fait twama duhari kandi urumva sinatubona kuri jewe gusa naratubona no ku bandi bagenzi banje parce que j'avais une meilleure amie nawe yari yonze cane kadusanga nawe baramujije bakaca baza ngo none ngo gute ngo ugendana na sexy ngo nawe wonze ngo basazoza araguhako ngo usanga ajya wenyene donc c'était ça en fait bigakomeretsa mu mutima umuntu vraiment kandi atari waba yiremye tabari we ego en fait je vyarankomeretsa kubera ko
ubu niho natahuye uko ngenda ndakura yuko abantu dureplika amajambo tuvuga tubwira abandi tuyareplika par rapport à ce qu'on ressent nous-mêmes. Donc si nimba nshaka kukubwira ikintu kibi wewe Arlette nuko jewe muri jewe bambwiye ikintu kibi canke nuko jewe muri jewe numva umengo nshaka kugushavuza kubera ndi mal à l'aise. Donc naho wasanga jugement zamazuzuye au fait kandi nitwabura maze guhindura n'ishuri haca haza jugement zingene wambara ntiwambara co kimwe n'abandi. Nagiye dans une école privée izwi ngaha nukuvuga yuko bamwe urumva baja mu Birigi en Europe muri États-Unis kugurira impuzu wowe uja muri second hand. Donc urumva izo difference umuvyeyi yatanguye kwevoluwa ukatangura kuja muri Mr Price ukatangura kuja nyene mugabo still ukaguma muri East Africa. Umva donc nizo jugement warasanga rabangene yambara ahasohokera oya bijya bintu atubwira sivyo ariko aratubesha. Ntashaka kubasohoka parce que jewe nasohotse nkiri umwana muto cyane natanguye gusohoka nkiri muto kubera ko papa wanje yavuga ati reka ndakwereke le monde et je ne sais pas il faut que tu apprennes que le monde à l'extérieur uko imeze uko wewe uyiperceva siko imeze hanze abantu bameze gute abazokwanduza muri erreur bameze gute. Jewe cyo kintu papa yamya kimbwira kuva kera. Ce qui fait que yansohokanye kuva kera. Donc akansohokana dans des endroits abandi bana batajamo deja nafisi gikuriro nari mvyibushe nambaye italo wamengo ndi jeune dame wa 20 ans alors que j'avais encore 13 14 ans 15 ans. Donc gasanga hamuza uza kwishuri uri kurabwira abandi yo ejo nagiye deja umva bahumva dans les oreilles de leur tante de leur papa et maman bakaca umva umwana dans leur âge yahagiye ujya no mu mitomane ujya ariko aratubesha. Donc utwo du pic dutoyi ndibuka ko la première année mpindura ishuri barahamagaye papa muri direction kugira bamubwire ati umwana elle s'intègre pas ntaza no mu ma activité scolaire ati turashaka zaraza mu activité scolaire ona hamwe akoblige kugira ikintu udashaka. Donc au fond muri wewe byaragukomeretsa ku buryo utatumva wajamo canke yarishwaya. Oya numva umengo guteje no gumana naba bishoboka kubera amajambo ya kubera amajambo bavuga amajambo wumva amajambo bavuga utari impande yabo ukazuka bagundura. Yara ma classe usanga abantu biganye kuva muri maternelle kuva muri primaire urajemwo uri mu entre. Donc bategeza kugupikinga ko akandi kantu hari akantu nigeze kwibuka kana ntwengeje ndibuka yuko ngitangura barasukuntu bandikisha stylo à plume. Stylo à plume twe tuzimenyereye nk'abantu bazisinyisha donc muri ministère mu mabiro voilà muri mairie basinyisha. Rero niyo stylo twakoresha amanote jewe je savais pas et la première semaine nizaniye kaga stylo kanje ka 200 à l'époque ngira yagugwa 200 n'abateye sasa nkane vraiment oya nibaza ko yari musi ya 200 umva ico nzi coco nizaniye kaje kuko papa à rentrée scolaire yagura boîte yazo nizane kandi amakurero yose nari nifite amacouleur yose. Hewe nzanuva umuprof niwe yabimbwiye on t'a pas dit ici qu'on écrivait avec des stylos à plume. Ndahindukira ndamuraba none ce stylo n'écrit pas. Donc nabona umengo nakarenganye ngo le jour de l'interrogation il faudra ramener un stylo à plume. Iyo interrogation nizaniye ya stylo nyene nta nivyo nabwiye umuvyeyi navuga ati ibi nibiki kubera kintu utabifasha serieux kandi kubera ko nabona umengo ni stylo nk'izindi ariko aranjija gute ashobora azi gute ko nshobora kuyipermeta iyo stylo à plume. Si je suis arrivée là ego c'est vrai umuvyeyi arashobora kuba yinize kugira kurire Minerval kugira akurihire donc akugurire matériel scolaire muga simbona la différence between stylo nandikisha na jewe nimba ibintu nanditse niyo stylo ya yijana arico kimwe n'ijya stylo ya 20000 c'est quoi la différence. Donc nabona umengo kubera kuri kurambwira gutyo et ce sont les ondi y'abana twigana mu nyuma zace ntiga vya bintu vyari sérieux genre umuprof il était sérieux kuko abandi ngo abana twigana nibo bace bavuga ngo peut même pas se permettre de s'acheter un stylo à plume ngo pourquoi elle est même venue ici ngo regardez les habits qu'elle porte ibintu nk'ivyo nyene waravyumva nyene
nyene ukabigumana muri wewe rero ugiye uravyumva gutyo uri umwana je ne vois pas pourquoi woca ugenda ngo uri kurigana nabo fait ngo amakuru aheze ngo uri kurafata ama activité naho bo bavuga ati kubera kino gumana nabo fait déjà ndazi ce qu'il pense reka je nige ayo masaha yabo midi ntahe 14h ngaruke 15h30 bagiye mu ma activité je rentre c'était comme ça donc rero les jugements nabona umengo zamaho je ndakeneye kumenya ikintu en fait numva parcours yawe ni ndende kandi ndisi urumva warakomeretse mu bisanzwe kandi ndisi ijana kwijana hari abantu benshi cyane surtout abana usanga bavutse ariko bameze canke hari ababishiramwo akantu nyene tukajya cyane nibiki ugasanga turarengeje mbwa hari abantu vraiment usanga bariko barakujija kandi ataruhara na rumwe nkuko babivuze ugasanga na maraso mu muryango iki niki kandi hariho abantu benshi n'umunsi badukurikirana babajija bitandukanye je ndakeneye kumenya wewe warigeze kuja muri Miss y'ibiki muri Miss Ronde ndakeneye kumenya après iyo parcours waciyemo wagiye gufata decision yo kumva ati okay reka yewe Jenny ukondi kuko ndakuzi vraiment umuntu nagiye muri Miss Ronde gute oya Jean wafashe decision yo kumva yuko ushobora kwiyakira ukuri malgré ukuntu abana bakujija nibiki mama wawe urumva yaramaze gufata izindi ngingo wagiye kuyumva yuko bakiriko nubu non baravuga ngo on ne change pas l'équipe qui gagne l'équipe de ma mère franchement nibaza yuko ça ne change pas elle me dicte toujours ico ntegerezwa kurya ndamubwiye ko nshaka kurya iki oya ico kikuvyibusha oya iyo nzanye remède quelque chose bambwiye kugira ngo nshobore kugabanya inda canke kugira ngo nshobore kumva ndi à l'aise nkaca ndakigerageza 2 fois nkaca ndumva najya amatevere nge narura nkaca ndavuga ati ibi bintu ndabihevye Jesu urukonka nose ngire mpfe ngo ndiko ndi yanflija ibi bintu uzabumva ngo yango bandanya ngo yuna mahera utaye ndamubwira ni namahera yiwawe watanze canke nayi wanje ngo yango bandanye donc elle ne change umva abavyeyi gumu bakunda mais elle ne changera jamais ndazi yuko même le jour où je serai mariée même le jour où j'aurai des enfants elle me dictera toujours quoi manger ndamuzi nibikunda so pour en venir à ta question niyakiriye gutega basha sinovuga ngo ndi umuntu navyutse hanjuru ngo ndabizi eka nukuri ariko nkuko namandiko ndabivuga nagiye hanze et je me suis rendu compte ko nta numwe ndaba ngiye kwiga hanze nta numwe yandaba ego on me jugeait par rapport à la couleur de ma peau parce que les pays européens nyeshinuko on me jugeait par rapport à la couleur de ma peau mais on ne m'a jamais jugé par rapport à mon poids hanze ibihugu vyose noba narabayemo ibihugu vyose que j'ai visité ni bihugu ou ahubwo je me disais ahubwo ngira nimukireyo kubera ko hoho ntibakuraba uvyibuhe wonde impuzu yose ushaka kwambara vyose rero namye nibaza kanshi kugira ndabitangure natanguye kwibaza ati none umuntu acitse ukuguru wewe ari muri ihe situation jewe j'ai tous mes membres umuntu abone ijisho rimwe umuntu asanga urano uri kuraraba ku marezo sociaux ugasanga aramugaye ukavuga ati aramugaye kandi arabayeho kandi ari proud kandi ego c'est vrai araca mu ma challenges c'est vrai aragira impression yuko atawumukunda ngo twese ariko araryohewe aratwenga none je n'igiki kimbuza gutwenga ajya amajambo y'abantu reka nukuri et j'ai appris à ne je pense que j'avais 19 ans et 20 ans après urumva le cours de la vie il a kwiza kuguma wifokasinga we ku buzima bwiwawe hama maze gutaha urumva iti bashoke kubera bica bigaruka babigukubita mu maso naho vyirengagiza baguma bahari 2015 ba mu Buganda birahera urumva aho nagenda ndaba hose
donc mvuye mu Burundi narasufla ariko ngarutse mama we vya bindi kwa urumva bya bindi nyene ako nabisize uri mu convoyeur uri kuratambuka uri umuntu uwo ari we wese umuntu wese yarafise amo à dire sur qui tu es qui tu représentes urumva barakujuja no ku kantu gatoyi oh ya we gute ukwambara talo ungana gutyo urambara ureha gutyo kuko waza wumva ngo none ngo gute ngo vyibuha ngo kaca wambara talo ngo plus uri na muremure kuvuga ati none uburebure qu'est-ce que ça va ibirato babikoreye abantu bagufi gusa urumva donc ibirato birebire vyambara bagufi gusa urumva utwo tuntu dutoyi et puis après muri Miss Ronde nabaye encouragée par une amie uyo mugenzi na uvuye hanze Miss Ronde yabaye si je ne me trompe pas c'était en 2017 ego c'était en 2017 nari mvuye muri Afrique du Sud et nana garutse c'était before kongenda kimwe muri ivyo sinibuka period nziza ariko c'est une amie yarabibonye aguma bibona biturninga arambwira jewe kuri confidence yawe kandi ushobora kudefira muri ntuze kubera arabizi ko nkunda mode kubera ko j'avais défilé en 2014 muri ntuze yiwe muri show yiwe rero nkidefila ijya mbere I was so proud kuko deja induru naronse ama applaudissement naronse kameme wowe yagushize mu jewe yanshizemo nka bonus okay urumva yari mu fashion bon n'ubu she's still a fashion designer no fashion designer et puis elle avait 2 bonus muri défilé yiwe donc hariho akana katangura défilé et puis aba mode bajya bonze bajya tumenyereye et at the end yashaka kwereka abantu yuko akora n'ibintu by'abantu bavyibushe kandi iyo proposition umunsi ndayimuha namubwiye I can do it nana kimwe acambwira ngo vya vrai ntego atarakora la robe rero et puis nukuri abantu baravyakira neza sauf le copain que j'avais à cette époque kubera ko il ne savait pas ko nza kudefila byari bizi je pense mama wenyene hama mama n'abatonya banje bari baje bakoma induru bicaye imbere rero le copain en question yari yicanye n'abagenzi banje mbwa yari yaje muri yaraje vraiment seulement yarazi yuko ndumo MC donc kubera ko yaguma abona nguma niruka yarazi yuko ndiko ndakora nyene ibintu nyene bisanzwe nguma niruka ngenda yaraje vraiment muri défilé hama donc iyo ta copine ari muri organisation ntureka kuza hama arabona ndiko ndadefila le mot ngo yavuze urene baby byabigiriye iki ngo yibaza ko aberewe umukope wawe ego ico kintu ngira mbwira umukobwa wese ariko aradukurikirana le jour où umuntu muri kumwe in relationship adashigikiye ikintu uri kurakora pose-toi cette question est-ce que c'est la bonne personne pour moi kuko umu partenaire wiwawe que nuko ni wakora ikintu we uri à l'aise wumva yuko umutima wawe uraryohe wumva yuko ushaka akaba contre cette chose ntakubwire the reason why abaye contre faites attention kubera ko jewe reason yambwira ngo en fait we ntiyabimbwiye biheze yaratwenze araryoherwa waruberewe urumva birahera nageze kubibwirwa n'abagenzi bari bicaranye kuko barambajije uri sûr ko muri kumwe in relationship ndabambwira ego barambwira ati urazi ibintu yavuze ibinebi umutima uratuntura ivyo yakoze après c'est pire mugabo nukuri yo ngira déclic à ce moment-là nkaca ndamuheba en tout cas vraiment naco ubu niho en fait mu nyuma niho ikintu cyose iyo kigushikiye ucu créer ama barrière ugakrea ama barrière ku buryo uvuga uti iki kitabaye aha jewe nibaye kandi ubu nikomeza donc hari ibintu bimwe bitabaye mvuga ati
urya reka nigire de côté hari impamvu ego imana iri kwiranyereka exactement so naho rero urumva maze kuba gutyo amaze kubona ko nagize defile uwo mugenzi niho yambwiye ati nukuri vazi kandi vraiment jewe I enjoyed iyo moment kuko iyo moment de gloire yiwanje kubona yuko hariho iyindi focus kubona yuko par exemple muri Akeza banditse ku mumannequin plus size apana ku mumannequin yonze nukuri vraiment c'était yari top seulement malheureusement abarundi ni dushaka on veut pas évoluer parce que après cela nibaza yuko ngaha muri Bujumbura noba ndi mu bamannequin grand taille nibaza ko twaba turi babiri mu muringa baramugize umwe ndibuka yuko hariho na fashion show yo mu muringa jewe nigeze kubazana nahone baransehamo muga bamwe nije nari nabazanye namambona umengo ntibabikunda sinibaza ko ari kutabikunda sexy nibaza ni kwa kundi nyene rega si vyabo si bijya wagize kwiva kukumva ati jewe malgré bya bindi byo hari abantu benshi baremerewe franchement kino kiganiro nagikoze kuko nzi yuko hari abantu benshi baremererwa no kubajije ku bintu batafise mu ruhara vraiment ugasanga yumva ati none nzobigenza gute deja naba abantu borganiza abo ba fashion ugasanga hariho excuse imwe bakunda kumbwira ngo mwe abantu bavyibushe ngo mutwara tisu nyinshi ibaze ego hari abantu benshi bavyibushe bataronka n'impuzu ngaho urumva nibaza yuko ubu unyengira ndabijemwe ahubwo nze ndabambika muze muraza ndabambike parce que nukuri vraiment ndabizi yuko c'est quelque chose kigoye c'est quelque chose even kuronka basics ipantaro isanzwe biragorana donc n'abantu barangura ntibigera barangura bitwiyumvirako ndashaka kuzunguruka muri Bujumbura yose ndiko mariage mugenzi yigeze ko ndazunguruka muri Bujumbura ndaburi kanzu nambara ibaze tambabuje kwishonesha ndavuga ati none mwangira shonesha ndashaka ngiye Kampala muri less than 24 hours nendo sikanzu zibiri nambara urumva yuko nukuri quand même hariho ibintu badafocusingako rero tugiye sur le jugement je namandi ko ndabona turajuja ku kantu kose hano i Burundi ni impebe inzoga monatese umukizwa bigaca bikibaza ngo wewe ngo ntitugushaka kugendana na wewe ngo kubera ko kubundi ngo nuwa amazi ngo nta vibe ufise urumva nuhebe ikanzu bambe nuhebe ipantaro ugume wambaye amakanzu barafise amoadia wewe Arlette nibakubone wonze oya nukuri aho exagere vraiment wonze gose hinga ndaguha ikintu Arlette nona ko maze imisi ndiko ndagira sport rindira nonde uzobona abantu bambwira ngo twari dukukunda uvyibushe ngo subira uvyibuhe turi bana ufatwa mu urumva naho tugira dufatwa wonze none kajya kantu gasa gute ufise umushatsi ubenje je ndibuka ko ari umuntu yigeze kumbwira ngo no umushatsi wawe uraswara mu bantu okay hama ikindi kintu naco moi je vais pas dire seulement yuko nabaye jugé nanje narabaye mubi jugé kuko nk'umuntu twebwe nk'abantu turase tendance yo gusohora amajambo uko nyene ico nize nuko rijya jambo bambwiye pour que kugira ntangure kuza ndatahura abantu kugira ntangure ukuvuga nabi kwiwanje nkuko abagenzi banje bambwira kugabanuke vyamfashe le temps de savoir kiya kintu bambwira c'est vrai kirambabaza kubera ikijeni mbwiye umuntu ibintu namambona umengo ndabigize nk'iblague ego c'est vrai ku bantu bamaze kumenyera babumva umengo ego sexe yakora blaga nta busariyo abishizemwo ariko ça ne veut pas dire yuko iyo blague je nshobora kubangiza canke iyo message noba ntanze ishobora kwibabaje umuntu urumva nico gituma resama kuba ariko barankurikira ku ma réseaux sociaux nukuri maze imisi nsaba ikigongo kuri uwo wese ijambo noba naravuze
risohotse mu kanwa kiwanje, post noba naragize canke ikindi kintu noba naragize towards uwundi muntu nukurangirira imbabazi vraiment. Jewe l'intention ça n'a jamais été de blesser personne. Ni kujya abakomediya bagira ni kujya abakomediya bagira blague ugasanga hari uwo vyababaje. Ni kujya hariho umuntu nanje ashobora kungirira ikintu nkumva umengo nukuri aransurestimye canke arambabaje nukuri vraiment nkaba narakubabaje wumve ko ndagusavye imbabazi ukaba wumva utombabarira naho nta kundi nukuri vraiment je nagerageje gusaba icyaha kice kija kuri wacu sigara bafite ibibazo kubera ko turagoye kubabarira donc kumva yuko ubabariye umuntu hari ikintu kikubabaza vraiment kumva yuko warababariye entre abaku brainze muri iyo myaka yose nukuri vraiment je umuntu wese nubu ndacababarira Selma nubu baracahari kuko ntibavaho bama basama commentaire nubu turiko turagira ikiganiro uzobona ari commentaire nukuri vraiment nta kibazo ubu ndabifiseko gusa la Anaïs wa kera atishura ubu arishura ubu ndakwishura pe kuko ndazi neza mfuma ndakwishura pozema ariko sinigera ndakwishura nabi kuko ndabizi neza nakubwiye kuva le début ijambo umuntu asohora ku wundi muntu nuko aba afise ikintu kimubabaje wenyene nuko aba afise ikimuraba wenyene nawe bamaze kumubwira akumva umengo oya reka ujya ndamubabaza umubabaro wanje ndawumushireko uragiye muri Miss Honda après enfin ugendayo wiyumva gute ugiye guhura n'abantu mungana nawe hama ukagera yaho ugenda mu bandi ukadefira n'ikintu cyageze kure vraiment ku mahizo yose basi nayenda kuzi mugana naravuga aba bantu baratesa ndabizi ko mu Burundi vraiment ibintu nka bijya byo by'ucumengo wibonye wagize iki wewe wavyakiriye gute après na avant ushika avant d'abord urumva nari excited kurumva les regards les interviews umuntu wese ashaka kukuvugisha nukuri vraiment yari tagiye muri Congo jewe muri Miss ego no musi nimba ngiye muri Congo ejo nzoba ndi muri Côte d'Ivoire hirya ejo nzoba ndi muri Etats-Unis mu Faransa who knows kubera ukungana jewe bimwe banjujako birafise importance hamangarutse d'abord urumva nagarutse mbabaye kubera ko les incidents zahabereye mugabo mu nyuma ndamenya yuko après izo incidents on était jewe na une amie on était parmi les gagnantes ndavuga bwabundi il y avait quelqu'un d'autre qui avait remarqué potentiel jewe mfise naho rero nagarutse mfise plein d'espoir urazicaye nagarutse niyumva umengo ndi macre wote nagarutse numva ndi invincible malgré amasusi y'ubuzima atabura mugabo nagarutse numva umengo question ya poids nuvuge bizocaha biserukira ntibindaba negative messages umpajewe ntizindaba nzibandaneza ubuzima nzofokasinga kuri ikintu cyose kiri positif bambwira nibambwira ikindi kintu naco cace kimfasha ngarutse c'était que nagenda mu kiyo nkavuga ati ibihumbi bingahe by'abakongomani bari bicaye muri irya sare atiwe kora baje baravose jewe wow wewe nk'umurundi uje kuvuga iki ntibishoboka uduhura ukarengana ngaho ukarengana abandi barambonye byarashitse kuri televiziyo ndibuka yuko sometimes bihora bivyuka nkafata tujya tu video nkasaya nkatuvyura ahubwo nzodushaka mu réseaux sociaux basaba bavyibuke sinaragiye ibihumbi birandawe nagiye muri Miss Ronde donc nukuri ni sensation wumva yuko ndagize ikintu uno munsi peut-être ndashaka kuba muri yo partie yuko plus size batigeze basubira baguma bamenya yuko j'existe ko ico kintu ndagikora ariko ndazi neza yuko ça m'a donné beaucoup de courage beaucoup de courage
Anayizi waciye mu bintu vraiment biratesa kubona buriya ikintu ca mbere mu buzima kwimenya n'ikintu gikomeye cyane ukiha agaciro wowe nyene kuko après tout franchement nta muntu n'umwe ndabona kwisi batavuga oya ntibibaho mwana yanje nta n'umwe mu kirundi bavuga ngo ukiri n'urusoro mu nda kwa mama waravuzwe baje batangura kuvuga kubera ko baravuze ngo yo uje mugore ngo ujyanda ngo urahengamye ujyanda ngo ko yabaye munini ngo ujya mwana ngo ko yabaye mubi ngo azoza ari umukobwa ngo azoza ari umuhungu ico bategereza kukivuga uno musi Anaïs hari abantu benshi badukurikirana surtout que ça soit les filles canke les garçons que ça soit abamama bakuze babajije muri société kubera ukwangana kubera ukwasa kubera ava mu bwoko ubu kubera ari mugufi ugasanga nawe yarabihaye agaciro canke umwanya usanga aja muri zone de confort yiwe akinyegeza kumva yuko sindi umuntu nk'abandi sinkwiye gusohoka sinkwiye kandi barahari vraiment benshi wowe waraciye muri ivyo bintu gushika yaho uno musi usigaye uri mu influenceuse atesa hano mu Burundi faut ajouter ça kuko bose je sindabemera I'm sorry ariko ndakukunda ndakwemera vraiment urumva gushika yaho uno musi dushobora kwicara kuko sinari kugutumira yoba utavuye hahandi ngo tukumenye tukubona ko arabiriya uno musi twaye kuvuye tuvuye tuza kukurondera mbwa uno musi hari ikintu ushobora gutanga muri societe uri umukozi nzi ahantu hose je namanda kubona vraiment uri si wa wundi uvuga ngo ni ikintu kivyibushe ntushobora gukora ntugira iki niki wobwira uno musi umuntu ariko aradukurikirana yarabaye reka mvuge yarabaye traumatisé nayo majugement kubera uwari kubera ko yonze kubera ko afise utuntu dutandukanye nirihe jambo wo mubwira kugira ngo uno musi nimba ariko aradukurikirana avuga ati mpaguruke quand même nanje mfate décision yo kuba umuntu nk'abandi mbeho ubuzima nk'ubw'abandi okay numva vse vyinshi vas-y parle numva vse vyinshi d'abord message ya mbere donc kuri wewe uri kuradukurikirana ushobora kuba uri umumama wahora wonze and then ukavyibuha canke po yawe igahinduka ushobora kuba uri umuhungu ukonda cane kubera ko navyo n'abakobwa kajya kantu karonze ushobora kuba uri mugufi ushobora kuba umugaye ushobora kuba nukuri ufise ikintu cose wewe ubona ko ari defo wewe d'abord uribona ko defo utameze nk'abandi il y a une différence ndibuka ko kera jewe navuga ngo je nzoronka umuntu ankunda vya vrai donc ibuntu nk'ubwo uvuga uti mbe bajya kuki jewe kuki ivyo vyose icambere coco utegerezwa gutahura ni kimwe tu as été créé à l'image de Dieu ico ucumve ugitahure ushobora kuba utemera ushobora kuba ariko haraho wavuye haraho uri kuraja nimba uri hano warabwiwe amajambo raba ngene kingana raba ngene atambuka raba genre ntushobora gukora okay raba iki ayo majambo yose warayabwiye wumve yuko ayo majambo nimba warayabwiwe ishiremo ko aciye mugoro ukugutwi aserukiya d'abord uvuga uti jewe nkundiki jewe nshakiki où est-ce que je veux aller parce que nitubaho kubera abandi kuronka une personnalité ndabizi biragoye kumenya ce que tu veux mu buzima ndabizi biragoye hariho abadamu twinyegeza à l'ombre de nos hommes kubera ko nawene akubwira amajambo mabi d'abord ukabura umugabo ukabubwira umugore wawe ngo arabangene kingana dovyumvaho no kwita ni nka wawo ngo kweki yagiye ngo bijyanye yagiye kubikora mwiki apprenez à supporter et à encourager vos femmes kuko niyumva umubwira uti ma chérie tu es belle ariko reka tugerageze kubera iki mutabigirana kubera iki
nimba yazanye amahire mu maso kubera iki utamubwira ati sheri reka tugende ku dermatologue hanyuma tumubaze ko atari kibazo. C'est à vous de les encourager. D'abord abona aba partenaires abagenzi. C'est à vous d'encourager vos amis. Umukwege umukure mu nzu, umuhe valeur wewe nyene kuko ni watangura kumuha valeur nawe nazokwibona ko valeur nawe arasohoka. Wewe ni wamukumira ngo yangu ujya mugenzi wanje ni mubi, muya mugenzi wanje ngo arirabura, kumpega ngo bijya bitsuru, kumpega ngo bijya bintu, kurumva ngo ujya mugenzi wanje ngo ramano yiwe umva nitubura kantu turiko turavuga ngo raba ngo ujye kanzo vraiment ngo ntimumeta en valeur. Mwereki mumeta en valeur mu conseil. Ndabizi yuko ushobora gukonseya umugenzi ntavyumve ariko gerageza ntaco bigutwaye. Aussi wige kwiha ama compliment. Tu es belle, tu es intelligente, tu es beau, tu es intelligent. Urumva tu as été créé nabivuze à l'image de Dieu. Tu vaux quelque chose. Ni bushitse nga nuko hariho plan y'ubuzima bwawe ihari quelque part. Nabivuze kuba temera kubemerana irahari quelque part. Urumva ikintu cyose usubira inyuma urabaho hose. Umuntu yakubwiye nabi ukarira ukavyuka mu gitondo ukumva uri enerve mugabo ingene mu nyuma wiyumvise fait wiyumva gute. Urumva wibwire ama compliment. Ikintu cyose ushaka kumva ku wundi muntu banza ucibwire wewe nyene. Banza ucumve ugitahure kive mu kanwa kiwawe. Wirabe wambara impuzu wirabe mu kivuga ati je ndaberewe. Kuko imbere yuko abandi babona kuberewe wewe utegerezwa kuberwa. Wewe nyene utegerezwa kwibona kuberewe. Arrête wumve yuko d'abord urikunze urakunze. Ni benshi namye numva yuko badashaka kumarana 10 minutes batari kuri telefone baticaye bonyene. Prends le temps. Nturi kurasenga, nturi kuraraba telefone, prends le temps yuko resettinga wewe nyene. Nshaka iki mu buzima, nshaka gushika he, nkundiki, ivyo byose uvyandike. Uke nawe yakubwiye nabi, nukuri kw'Imana ntazoreka kukubwira nabi. Kubera ko nabivuze ategerezwa kukubwira nabi kuko nawe arababaye. Gukura ibyo afise ariko akura ibibazo byose afise muri we abiguha wewe. Donc gerageza basi wumve yuko wewe d'abord wikunze kugira ngo niyabi urumva ibe nka humeur. Je umuntu ambwiye nabi ubu ari umupapa yambwiye nabi ngiye muri sport musu ko yango genda muri sport nyene ngo warubikeneye ikintu cyo nyene nakoze narahindukiye ndamuri abandahora ndibandaniriza ariko yaba ari wa mwana yize wa kera ndi gusubira inyuma nkavuga quelque chose canke nkagira video mugabo abavyeyi bariko baradukurikirana amajambo muherekeza abana banyu ayo majambo mubwira abana banyu nguri kijuju ngo ntacu uzovamwo aronsa amanota make ukamubwira ngo winshiga kurya ngo wishinga kuryama ngo ntiwiga mbe ndakubaza yo kwiga wewe uri kuramufasha kwiga wewe uri kuramufasha hari abana bari dyslexique nimubamenya hari abana ba develop autism nimubamenya hari umwana agira ikindi kibazo cose kubera ko est-ce uramubaza ngene yiriwe kwishuri uramubaza ngene amerewe ejo ni wumva umwana yagize ikibazo ejo ni wumva ngo umwana yigize suicide ejo ni wumva ngo umwana ngo amazi imisi atarya uzoja kuvuga ngo umwana wanje ngo agwayike kumbe ni umubwira nabi. Donc amajambo tugerageze d'abord autour de nous amajambo tubwira abandi bantu abe meza tugerageze dusohora amajambo meza ayo encourage amajambo turabantu ndazi ko kujuja katazo reka kuducamwo ngo mvuge ati abarete basha urumva ntibizoreka ariko nibuka ko après tout ninabimubwira savuga ati bijya bintu nabivuze kubera iki musabe nutasaba ikigongo wabibwiye saba ikigongo wundi basi gerageza guha compliment uwundi urumva nukuri tugerageza kubwirana neza na wewe muri wewe ugerageze wiyumve yuko wibwire neza. Après hariho abantu biba bigeze à l'extrême hari abantu biba bigeze au dessus biba vyararenze seeking a help urondere help kumu psychologue ugenda umuvugisha kandi hariho benshi hariho barabaye
barabaye traumatize vyarase bageze hejuru rondera umupsikologe ubona ko ta mupsikologe uja kuvugisha ngo turase tendance yo gutinya ngo aranzi ngo uraza kubivuga ngo ahandi nukuri kw'Imana hariho baragusinyisha ibipapuro bituma donc bataja kudivulga en tout cas ikintu uzi neza ko akibwiye mu psychologue gusa ni wacumva handi peut-être uzoja kumwitwarira kuko ico gipapuro bugifise ariko ni waza kukibwira umugenzi ukumva yakivuza handi ntuzoze gushavura kuko ujya mugenzi wawe nawe afise uwundi mugenzi uwundi mugenzi donc namatiko ndavuga voilà namatiko ndavuga akarenza umuntu akaba karenza impinga donc tugerageze après ikindi namatiko ndavuga ni jewe imiryango yo wanje ruguruye ama platform yanje yose aruguruye nukuri ndahari munyandikire nimba mushaka kuganira nukuri ndahari et je pourrais vous aider kurugezo je niyumvamo donc kurugezo je mbona hongeza ahandi nahi wawe kugira effort kuko utagize wewe effort wewe iri personnel iri inside wewe nyene nukuri nta wundi muntu azogufasha kandi c'est normal. C'est très normal kuko kandi ikindi ça veut pas dire que uno musi bikunaniye kwejo bizoca bikunanira canke ça veut pas dire que cette semaine vyakunaniye kuko nanje biranshikira nkamara une semaine ndyamye atakintu nakimwe ndiko ndakora kubera ko numva ko vyanse umva nugo respira vyanse kubera ko numva yuko oya amajambo yambanye menshi ngomba gupasuka ntibibuza kurira rira uhejeje wihanagure uvuga uti quelle décision je vais prendre maintenant ni giki ngire nkore usenge usohoke ubonane n'abantu et aussi entoure-toi de personnes bienveillantes abantu beza umuntu akubwira nabi umuntu akudenigra umuntu akubwira tu n'as pas besoin de cette personne dans ta vie mwirukane sumurenga iyo ni gahunda ya 2024 nufupa ko tugira abantu mu buzima atacu batumariye abantu sumurenga inyuma zo kutuvuga ibintu by'ibirofa nukuri sumurenga ugenda ubakungumura batwara hariye on n'a pas besoin y'abantu babi on n'a pas besoin y'abantu batubwira nabi pas du tout on a besoin de personnes bienveillante mu buzima bwacu on a besoin de personnes baduhumuriza on a besoin de personnes qui nous encouragent tukeneye abantu batubaza uri mu bibazo bakakubaza ni gute umeze gute umerewe gute no gufasha gute abo bantu ni wabaronka cercle ugenderamo ni wayihindura ta vie va changer. Nibaze yuko badukurikiranye muri ko murumva vraiment kandi birakenewe yuko abariko baradukurikirana bari bamaze kuba bari muri ico kibanzo novuga bamaze kwiheba kubera ko uko atewe uko yaremwe ndahagara cyane ku bantu babajije kandi atari ibyo bintu ataruhara vraiment babigizemo ugasanga nyene yarihevye mwavyumvise ni byiza yuko tubanza twimenye tumenye ko turabanya agaciro nko yabivuze sexy kubera ko nta muntu nukuri aho wicaye uri kuradukurikirana ni uba barakuvuza iki nta muntu numwe person ugomba ugenda ubaze mama wawe ugenda ubaze grand-mère wawe ugenda ubaze inde buri muntu wese baramuvuga ego cane gose buri muntu wese baramuvuga ugomba ufise amafaranga angana gute harabagwiza tunga tuzinga ariko birwa bariko baravuga ngo urayizi imodoka yazanye ntihuye n'amahera yiwe ukamengo waramufashije kuyarondera so nukuri ni waba uri kuradukurikirana uri muri ivyo bibazo menya ko agaciro ufise wewe karusha ayo majambo abantu bariko barakubwira so haguruka rero haguruka go ahead kugira ngo ushobore gushika aho nawe ushobora kuba umuntu wumva yuko ubaye mu bandi muri societe Anaïs nabivuze vraiment malgré ibiro vyiwe ndabiza abantu benshi arusha kuba souple entre urabizi ikintu turiko muri summer vibe aho turavuga ati turakeneye abantu tuzotwara turatondeka abantu bose twari kumwe nabizi turatondeka ndababwira ati jebre mako twotwara uyu Anaïs nitumusika kandi aho twatoye urumva babandi muga urumva byo baraba abantu ati Anaïs nudushaka kumusika kubera iki ndakuzira umuntu akora mu buzima busanzwe ndakuzi mu mamanza witanga amadeka aho ibiki nibiki
so malgré nyene uko abantu baba bakujija wowe ufise focus yiwawe kandi urahagera nejo uzohagera bisigura nawe uri kuradukurikirana birashobora gushoboka kandi abavyeyi vraiment arrête kuba kubresa abana banyu yego nukuri baratubabaza abavyeyi barababaza abana babo nukuri vraiment babihagarika cyangwa umuvyeyi wundi ukumva ngo kijya cana ewe na urabizi neza bavyeyi mudukurikirana canke yaba bagabo canke abakobwa umuntu aremwa n'Imana uriya mwana mugaye yavutse kwanaka hewe ushobora kuvyara n'uri pire wewe hari akantu bavuga ngo uzomuvyara shanga uzomvyara ushobora kuvyara uri pire ujya mwana yavyibushe si kubera ko muhiri wabo bamuretse ngo ajye nk'ingurube canke iki niko mukunda kuvuga nawe ubiwa washobora kubiba kandi ugira iki uravyakira so reka kujija abandi menya ko ico kibanzo uwo muntu arimwe nawe ushobora kukibamo kandi nta muntu numwe ngaha bazoja kwibagisha ariko murabiswe birimo n'amakonsequences nawe ushobora kuvyibura ariko ikintu nagira ngusabe tuze kugana ku musozo kuko ndabiswe dufite amasaha make hariho abavyeyi benshi usanga bavyaye abana bakiri bato ugasanga umwana aciye agira ibiro byinshi wama wabibonye ugasanga nyene arabajije uwo muvyeyi ku mwana wiwe ugasanga yarihevye ugasanga umwana yaciye amushira mu nzu akamunyegeza kubera kwakuremeye agaca amunyegeza nawe wa mwana ntiyigere aronka akaryo ko kuja mu bandi bana ntiyigere yumva yuko ari umwana nk'abandi ugasanga abayeho nyene ubuzima butameze neza muri rusange bivuye kuri ayo majijema y'abantu abantu bafise novuga bari muri iyo condition yo kubajije kubera ko umwana bavye kubera ko ubundi buzima nyene baciyemo nirihe jambo ubwo babwira kugira ngo shede bava dusozera ikiganiro cyacu okay d'abord de 1 umwana atangwa n'Imana Arlette ni benshi aho hanze n'uwo mwana ufise bamwifuza uyo ufise uko ameze baramushaka hama nawe uri kumviriza amabwire y'abandi yo mana numva no kubwira ati subira inyuma urabe neza aho wavuye urabe neza Imana iyo yagukuye urabe neza parcours mwagiranye n'uwo mwana wawe nukuri wumve uvuga uti mwana mbabarira usaba imbabazi umwana wawe kubera ko wamunyegeje kubera ko utabaye proud kubera ko ako kadefo afise wewe utagashimye ashobora kuba afise umutwe munini ashobora kuba afise agatwe gato ubutwi bunini ari gato canka vyibushe donc akantu kose badako ngurya mwana abasha ngo kajya kana ngumengo ntikariye ngumengo gakwaye kwashe please arrête umwana wawe nuwawe ukwasa kose ukwameze kose mushimira Imana hanyuma nimba yonze ashobora kuba adafungura donc adasamagara yo kuvyibuha n'ibintu bisanzwe tant que ari en bonne santé azovyibuha ni yakura canke ntavyibuha hama avyibushe naho reka kumublaminga kuri poids yiwe mbewe ungana gute canke muri famille yawe bangana gute donc ivyo byose na antecedent ukwiye kuraba ingene umwana donc akura ameze kimwe novuga nti be there ku mwana wawe habe wumve yuko akunzwe niyibona ko antere akumva ko akunzwe yumva yuko mama arankunze kuko we ni wa mublaminga akaja hanze ku ishuri bakamujija ntazoba kigiye donc azoba tawe mu mwobo ni wa mwana azokura ari frustré wa mwana uzosanga afise rage bama bariko baragutuma ko ngo ariko arakubitana ku ishuri kubera bamubwiye nabi nawe muhira waje ucimubwira kubera wagwanye ucimubwira amajambo ya rage azoza kuyirepercuta ku bandi bana donc kijya uko urera muhira murere yumva ko afise valeur c'est vrai biragoye kuko nawe ushobora kuba iyo valeur utayihawe n'abavyeyi biwawe ushobora kuba warabwiwe amajambo mabi kubera ko peut-être uzanye inda yishushu umuvyeyi arakubwira no nk'umwana umuzanye gukora igize ariko ndasubiyemo ushobora kuba ubona utabona bu y'ikintu na kimwe y'ubuzima bwawe ukumva umengo uwo mwana ni wowe utakwikosa s'il te plaît arrête
c'est pas nécessaire yuko mutakwikosa tes regrets les leçons de la vie nizo zitwigisha zikadupermeta kwavansa une belle vie kijya utakoze ntiwifuza ko usubira kugikora canke kijya kibi wakoze ntiwifuze gusubira kugikora kandi ntiwifuze ko umwana wawe amererwa nabi kuko nawe wiyimagine ingene wari umeze umuvyeyi wawe arakora kubwira nabi ibaze rero ishire mu kibanza c'uwo mwana wiyumve ingene ameze ni umuntu yarafise mu bisanzwe niwe yarazeye ko kwishura aragenda bakamuvuga kwishura aragenda bakamuvuga toi tu n'as pas de papa où est ton papa canke dufate ikindi kintu canke bakazoba ton papa il est ntibabura ibintu bavuga aragarutse muhira nawe umubwiye vya bindi nyene none wumva ahubwo abana basara buhoro depression ni nkeyi par rapport yego ni nkeyi vraiment par rapport y'ibintu bitubako yego nibaza ko ari ivyo novuga. So nibaza yuko abantu mwariko muradukurikirana vraiment Anaïs atubwiye ibintu bizima mwabonye hari ukuntu camba faible ndume d'émotionnel kuntu ngasanga nyene nagize franchement iki kiganiro nkuko mwabyumvise kandi natanguye ndabivuga nico kugira ngo uno musi tumenye yuko kujija uwundi muntu kubera ko uko ateye uko ameze uko ari nawe vyakubaho niko abanyarwanda bavuze nawe vyakubaho rero vraiment dufashanye hakujija uriya muntu ahubwo reka tumufashe muri novuga muri ico kibanza arimwe kugira ngo turabe ukuntu tumuvyura nawe amere nk'abandi kuko uno musi nimba navyaye umwana amugaye dufata ukuboko ejo nawe ushobora kuvyara utagira n'amaguru bizogenda gute none waramvuze ahubwo nanje nzoca nimanika hejuru ndagutwenge kenshi usanga uza kumbaza harakana tumaze imisi tubona kuri TikTok kadasa amaboko sinzi kurabona joie de vivre gafise kadegaja jewe je suis sûre à 100% que la joie de vivre ikomoka ku bavyeyi donc même si kagenda à l'extérieur muhira gafise iyo joie de vivre même à l'extérieur amajambo bazokabwira niho bihera muhira mu bisanzwe kuko ni bimwe wavuga baje baza kutujira badutaka ivyo basanzwe bafise so urumva rero uremerewe muhira c'est facile yuko uza kuremereza abandi ariko vraiment abantu muri ko muradukurikirana muri proche yabo bantu mubona yuko umengo batandukanye n'abandi bivanye n'ingene bateye n'ibiki gerageza mubegere mubafashe kugira ngo ibintu bigende neza kurusha nibaze ko ikiganiro twigishije cyadufashije byinshi bivanye n'ivyo yatubwiye ariko ikintu wavuze ngaha je sinibagirwa nzokikwishuza ifare ko uzanira abantu bavyibushe bashobore kwambara vuba kuko birabaje kurondera imuzika y'ibura sexy kuko kwimana abantu muja no kugura mudandaza impuzu n'ibiki gerageza mwiyumvira bano bantu kuko n'Imana yabaremye kubari donc nufa ko mugenda kurangura mukagurira abantu bato vuba gose baguma bankurikirana kuri Instagram bazobibona nzobikwishuza yego sexy merci beaucoup merci nawe urakoze cyane shimira abadukurikiranye nizigiye yuko ikiganiro cabigishije nkuko nabibabwiye hama mubandanye mugira ibihe byiza mukurikirana ibiganiro bica kuri Kazar TV ni muri Fedamour murabizi ko twabazaniye bishasha mubandanye mudukurikirana ibintu bizogenda neza kurusha twigishanya tumenya byinshi dutera imbere impande zose merci beaucoup Kazwa TV.